Mwaramutse canke mwiriwe kaze mu kiganiro Turime tworore. Kuri uno musi tuyaga kuvyerekeye itegeko rya leta ryo kwororera ibitungwa mu mpongore. Twagendeye komine MUGONGO-MANGA mu ntara ya Bujumbura. Aborozi bo muri iyo komine ya MUGONGO-MANGA intara ya Bujumbura ntibabona kumwe ivyo kwororera ibitungwa mu mpongore. Bamwe bakavuga ko uyu mugambi ari mwiza uzotuma bagwiza amase bakiteza imbere mu burimyi bwabo. Abandi nabo babibonamwo intambamyi nko kutaronka ubwatsi bukwiye bwo kugaburira ibitungwa. Ikindi naco ngo n'ubukene bw'inka za kijambere zitanga umwimbu ukwiye w'amata. Ahubwo kugira ngo intungwa zitungirwe mu mpongore nibyo bifise akamaro, kuko icambere cyo abanyagihugu ntimutata cyane kuko hari hasanga hari n'ubutasi mu kononera nk'imirima y'abandi canke mu mayira no ku bwatsi canke igihe ugiye ku musozi kuragira. Ikindi naco kandi umugambi ari mwiza ni kugwiza amase. Intabire mu mpongore nyinshi usanga idasanzwe ari guma hamwe, ugasanga rero kenshi umuntu atabiye matongo tabita ngo giyo naho aba ari fisikori ngana kose ugasanga tabiye ni ngo barabaza umwimbu yimburira akongera akimburira n'abandi abataritegura, ahubwo n'ubundi mugambi ntusubire inyuma ategeza kwemera kororera mu ruhongore. Jewe rero muri ubwo bworozi ndagirira uwampaye kugira tugire akanyungu tugabure. Hanyuma rero kubwira itegeko ryo kuragirira mu nzu, twebwe tuciburaka tudafise amatongo turi banyaruca riradukandamije riratubabaje kuko tudafise amatongo mugabo tugatembereza kandi natwe dukeneye ubuzima. Kuko iwacu twari tugifatanye mu nda ntawakubuza kuragira. Rero igihe twumva iyi leta ivuga ko ari leta mvyeyi, mugabo twebwe banyarucara ataho twigeza twari tubeshejweho n'abandi baduha utwo turaka duca twumva dupfuye. Intambamyi tubona nuko burya inkirya byinshi, niyo uramutse uguze ubwo bwatsi ntibuhanga ntiburagama inkirya byinshi. Burima gutunga nk'inka, urabona nk'uku je ndi umworozi nk'uku mvuga ko ndagirira abandi tuyishora haheze amezi 3, none uriko urayigurira ubwatsi ubu umaze kwinjira no mu mutahe w'inka waguze, urumva ntaco woba uriko urakora ucisigara urondera ako kavu gusa. Uyu mugambi wa leta gushira mu nzu abanyagihugu barizitinya rero yuko batazobishobora kuvyorora, narijya yuko batafise inka nkamwa badafise n'ivyatsi bataronse umwanya wo gutera ivyatsi. Yego leta navuze ngo yatanze imyaka 3, yego yatanze imyaka 3 mugabo nta bwatsi bashoboye kuronka aho babukura babutera. Umwe mu bajejwe intwaro muri komine MUGONGO-MANGA avuga ko ikibazo c'ubwatsi bw'ibitungwa gihari, ariko akavuga ko zimwe mu mvukira zagiye hamwe ziriyungunganya zirarondera imbuto z'ubwo bwatsi. Ubwoko bw'ubwatsi muri no komine buri butatu. Icambere ni imbingo, ca kabiri ni tirisakumu, ubwa gatatu nani sitari. Uko ndabivuze niko bitonze mu uravye muri ingene biri ubwatsi buhari mu bitumba y'abene igihugu. Imbuto z'ubwatsi ntizikwiye, zari bwakwire neza ntizikwiye, kiretse hariho imisozi imwe imvukira zo kumira mitumba imwe bashoboye kubona yuko ico ari ikibazo c'ubwatsi, barashobora kugenda baragura imbuto z'ubwatsi mu kigo izabu, barahereza bene gihugu, baraheza baratera. Mugabo si mitumba yose ubwatsi muri rusange ubwatsi ntibw'imbuto z'ubwatsi ntizikwiye. Uyu mugambi wo kororera ibitungwa mu mihana barawuteguriye
hariho n'abari barafashe ya mbere mu gutangura kukororera mu nzu batari bagiturutsa, ariko turiko turaraba harimo n'abantu usanga batiteguye neza. Turavye nk'ubwatsi bwatewe turabona yuko hari abantu badafise ubwatsi bukwiye. Hariho n'ikindi twabonye yuko ubwatsi n'ababuteye badafise ubushemeye, biraboneka yuko n'imbuto y'ubwatsi burya iri kirasaza. Vyobana vyiza habonetse n'indi mbuto y'ubwatsi ikimeze neza. Dufise igisabo c'uko turiko turarondeza aho tushobora kuronka ubwatsi bugifise inguvu, bishobotse ko bokongwa nk'ikiringo vyoba vyiza gusumba, ariko abatari bake baravyiteguriye. Iyindi ntambamyi yibonekeza mu byo gushira mu ngiro umugambi wo kororera mu mpongore ngo nikena ry'abaganga b'ibitungwa na cane cane abimishiriza ku rushinge. Akora mu by'ibitungwa rimwe basanzwe nyene babura ibitungwa. Yego bariho abaganga bariho tuvugiye bakorana, urabona hariho na veterineri ntuzi dezonari hariho. Turafite abaganga b'ibitungwa barahari, hariho n'amafarumasi, mugabo abaganga b'ibitungwa nta ntuzi bafise, nta zijyambuto zinka bafise. Ni kuvuga yuko iyo dukeze kubangurira ku nshinge turatelefona Bujumbura canke Igihanga. Ngo kubera kutabona neza uko bagiye kororera mu mpongore kubera ukubura k'ubwatsi, aborozi batari bake bahitamwo kugurisha ibitungwa vyabo ku bwinshi, ngo ibishobora kuzogira ingaruka mbi mu misi iza kuko ibitungwa bishobora kugabanuka ku rugero runini. Inka zarataye ibeyi kubera inka zishoka ari nyinshi, abaguzi ni bake, inka nazo ni nyinshi cyane. Imfizi yahora ku miliyoni n'atanu uri ku miliyoni n'ijana. Inka z'indundi zozo zarataye ibeyi cyane ku buryo nk'ingumba yahora igurwa miliyoni n'amajana 2 ija kugwa mu 600 amajana 7. Kubera n'inka bashora n'inka ikamwe litiro, kandi nabo bazishora ntibaronka za nkankamwa, kandi nkankamwa zire nko turavye inka zavuye muri Senia ya centre d'insémination artificielle, ni inka zikamwa. Bamwe barashoboye kuzironka baronse mu insémination bagize amachance, ni inka zikamwa mu maritiro 15. Mugabo izi inka z'ikirundi nyinshi dufise ngaha ayo nta nka irenze litiro. Burya aya rero kuzishora sikuvuga ngo ariko bitegura kugira batunga inka z'ikizungu, kugira bazikureko. Twamara nibamara kuzigurisha zose zikabagwa, ni kuvuga mu misi zigiye kuza nko mu kwa mbere ndibaza ko ikiro kizogurwa hafi 30. Mu kibano bariko barazigurisha kubera nk'ufise 3 5 ariko aragurisha kugira icyo tegeko araba uko vyomera. Ariko naho nyene biragoye kuko benshi uhura ubwatsi budahagije, ubwatsi ntibuhagije. Ubu ibitungwa bishoka ku bwinshi, sico kimwe no mu minsi heze. Benshi babishora ko bahunga ingingo itegeko ry'ukororera mu nzu, naho kabari karere bari bafise imisozi minini bakaba baragira inka ku misozi. Ubu rero kubera inka zigiye kuja mu nzu, benshi bariko bazishora mu isoko kugira barondere inka zisunure za kijambere. Turabona ko amakenga arahari ko bizogabanuka, birigaragaza. Tunga muri no komine yacu turafise isoko y'inka ya Gwibaga. Iyo soko rero ubu aho uyu mugambi ingingo zimaze gufatwa, turabona ko hari abanyagihugu benshi bariko barazishora ku bwinshi, bariko barazishora. Twengahire mashake jeudi usanga isoko yuzuye kandi zigurwa make cyane ubu ugereranije naho no kuno zahora zigurwa. Biragaragara yuko inka zizogabanuka rwose. Abo borozi bo muri komine Mugongo-Manga basaba kwishigwa mu ngiro y'iryo tegeko ryo kororera mu mpongore ryoba rirabangiriwe ngo hakabe imyiteguro ihagije yaba kuri leta no kuboroza ubwabo. Twosaba leta ibintu bibiri. Ubwa mbere kuturonsa imbuto y'ubwatsi, kindi kijya kabiri gikomeye cyane kuturonsa inka nkamwa. Abanyagihugu bafise nk'inka 10 mushaka bagatunga 3 mugazi kamwe, no kuvuga no kuduha umuhora wo gushikira inka zikamwa, no kuvuga yuko dobaronka certificat d'importation y'inka. Abantu bamwe tukaja twaragize kuja hamwe turagira inama
twibaza ko tworonka inka twasanze yuko umutumba wonyene abanyagihugu bemera kuzigura twasanze ku mutumba horenga inka nk'amajana 3 bo bagenda kwigurira inka nkamwe ni ukuvuga inka twayiharura ku miliyoni n'ijana ico gihe inka amajana 3 urumva zari hafi miliyoni amajana 4 abanyagihugu bonyene ku mutumba bemeye kuzitanga bakemera bagashora mustani akabihagarikira intwari ikabihagarikira amatwa zizanira ico nico gikuru dusaba si no gutunga inka mu nzu byari byiza mugaga tugatunga inka ziri productive nikonda kandi niko byogenda neza umuntu akayishira mu nzu hamakunguka akapana wiko haja kwiniga yinigira inka tari mu byuba nk'ubu uye byari byize bareta yaraduhaye umuhora wo gushika nka ayo ifu za Uganda bushenye hari inka z'inkamwa tugashora zacu muko tuca tugenda kugura inka ikamwa irira ntabwo leta uko yobangira mu mugambi kaduha nk'undi mwaka mugabo muri uwo mwaka nyene nayo ikatubera umuvyeyi nyene ikadusha umuhora wo gushikira inka zikamwe yo ziri amadepe yayo agwiza ubwazi abihe twiterera kiduha umwaka rero twasaba vrema nk'inama nshinga amateka kuko twayitoye bavuga ngo bazotuvugira bazoduserukira badushikirira umukuru w'igihugu badusabira ikigo turaba ukuntu natwe ubuzima bwotera bwiyongera kumbure mu yindi myaka tuzeragire natwe zacu muri ubwo bugaburi uravyumva. Urongoye zone ya Jenda muri iyo komine ya Mugongo-Manga asaba ko hogwizwa ibitungwa vya kijambere aborozi bagashobora korora bunguka. Cyane cyane ico twosaba niki icambere nuko leta yondera ibitungwa vya kijambere cyane cyane inka. Mvuga inka za kijambere kubera iki kuko nk'inka z'indundi nkiza abane igihugu batunze naho wishira mu ruhongore ugakurikiza iyo tegeko nta sinovuga yuko yogwa nta karusho kanini zogirira umwene gihugu kuko uko nk'inka ziba zigiye mu ruhongore uzoba akarusho kazoba kanini arakamata ugira bashora amata hanyuma bongere bayashoye acagaruka gaburire zanka yongera kenure na nyene inka mugabo inka z'ikirundi naho yoza mu ruhongore ni kamwe amaritiro 2 3 ahiba nayo bari inka irya gose yariye nka yindi y'ikizungu amaritiro 2 3 rero yindi nayo ishobora gukamwa 10 15 numva yuko nta bisabe bihuriye inka rero za kijambere zirakenewe gose bakaraba yuko inka za kijambere zoza bakazihereza bene gihugu canke bagacisha mu mashira hamwe bakazihereza bene gihugu canke bakaraba ngene bene gihugu bozigura ku giciro gitoyi kugira ngo ubwo uyo mugambi ushobore kujana neza mu ngero. Ikindi mbona kindi nuko naho ni boshobora gufasha abene gihugu bakabaronsa imbuto z'ubwatsi naho imvukira ziko zirabifasha leta nayone ikabafasha kugira ngo isahirize kuri ubwatsi bugwire barondere izindi imbuto z'ubwatsi kugira ngo zibaguma ari zo variete zitatu gusa kuko hari izindi variete z'ubwatsi zishobora kuhaba zishobora kuba muri aka karere imbuto z'ubwatsi kiretse za tesakumu na staria na tesakumu staria n'imbingo ikazana ubundi bwoko bw'ubwatsi bakeshira mu bene gihugu kugira ngo bitegurire neza ubwo bworozi bw'inka zo mu nzu. Itegeko nivyo n'itegeko kandi twaragemeye ariko abene gihugu riko baraba ntibarigiteguriye neza kubera sinzi karagra umuco wini wacu bamarindira ku munota wa nyuma ikengera ivuze niho bibuka kwifuka nosaba rero yuko hamwe byoshoboka iba byashoboka yego n'itegeko ntiturihakana mugabura bakongereza leta yoraba nikabongera k'ikiringo gitoyi kubwiwanje nkuko nabene igihugu bivuga turiko turabagendera. Abajejwe intwaro muri komine ya Mugongo-Manga baratanga impanuro ku borozi. Impanuro ntidusiba kuzibaha kuko turabwira yuko botenyenya kubisitanisha ngaha mu isoko bakarindira kandi bakitegura bagatera ubwatsi
bagashora nk'imwe ishobora kuba irasumira izindi kongera agacarima ubwatsi kugira ngo yitegurire kudushyira mu ruhongore. Ibyo rero byo gushora ikivunga twama turiko turababuza, twama turiko turabahanura kugira ngo ibibazo basange bamariye urugo, twama turiko turabivuga iminsi yose mu manama aho duciye ku mitumba. Umugambi wo kororera mu mpongore ngo ni mwiza, ngo naho hakira gahaze. Ngo harakenewe ibikorwa mperekeza, haba kugwiza imbuto z'ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa hamwe no kwegereza aborozi ibitungwa vya kijambere. Ikindi naco ngo nuko aborozi bohimirizwa kutamarira ibitungwa vyabo ku masoko, kuko biboneka ko ibitungwa bishobora kugabanuka ku rugero runini. Ivyo navyo bikaba vyogira ingaruka mbi ku mwimbu w'inyama n'amata mu gihugu. Aha ni ikiganiro turime tworore cuno musi kigarukiye. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.